Yesashimwe kandi reka tuduze ibiganza turamukanye urabona tutaherukana Imana baheza ngiye mwashitse hano kandi Imana yatubwiye neza twese twamuri iki kibanza indwi n'indende tuba tumaze mu isi aho tuba mu byo dukora aho twumva amajambo menshi aho tubona byinshi bitandukanye maze bikaca biza bikatwubaka mu byumviro byacu tukagira ibyumviro kandi ibyumviro tuba dufise nibyo bituma dukora ibyo dukora. Abantu mu kubaho kwabo kwa misi yose baragira ingene bavugana ingene bahanurana, ugasanga umuntu ahanuye uwundi akamubwira ati ndaguhanuye ikintu ugikora, naho ari impanuro ayo majambo aba arimo indinganizo n'intumberezo imeze nk'iyo guteka mwene data ico kintu ntugikora. Hakaba n'abandi n'ayandi majambo aza hagati yacu twega abantu bivanye n'ibibanza turimo uko dusumbasumbana, umuntu akaba yobwira uwundi imeze nk'itegeko akamubwira ati kora iki canke iki ntuze kugikora. Ubwo ni buzima tubamo. Paulo iyo turiko turabwirwa amajambo nk'ayo bishaka ko tugamburuka, ni ukuvuga bishaka ko twumva tukumvira hanyuma tukabikora. Mugabo abantu uko dukoze kandi iryo nibanga ry'icageze no kugira ngo nicagezwe c'ibanga ryo kugaragaza iyo bakubwira ati ikintu gikore ucushaka kukiraba uko kimeze ugaca usunikwa kugikora uti ndabe uko bimeze. Nivyo vyateye akaga kuri Eva yumvise amajambo avuye hanze amuhanura akamubwira ati yamara muriye kuri kirya giti muzogira ubwenge n'ubw'Imana muzoba Imana muzindi. Kubera yuko ibikurikira nico gikorwa twabujijwe tugikoze ibiza kuba barabitubwira ariko ntituba tuzi ivya nivyo. Imana ibwira Adamu ati mukiye ko muzopfa. Nibaza ko maze imisi ndavyumvira ko mvuga nti burya Adamu na Eva bariyumviye no gupfa n'iki ntibari bazi ivya nivyo. Mbere n'ubu nibaza ko aho bari ntibarabitahura, kuko nimba ugupfa ari kuva mu buzima barabandanije babaho, mugabo ugupfa kwabo kuriho kwabaye kuvuzwe kandi n'ubu kuriho kwari ugupfa k'umutima utandukana n'Imana. Iyo rero tubwira ibintu ati ikintu ugikore nibiza gukurikira iho inyuma naho babitubwira usanga tutamenya guhamvya uburemere bwabyo. Umwana aravuga ati reka gukinisha iyo ntama, ari umwana mutoya mugabo ico mubuje nicyo ashaka gucakora. Ibaye nshasha rero ikamukeba ntiyacamenya ati yamara bari bambujije. Abantu nimba bashobora kugira amajambo babwirana bahanurana, amwe akaba impanuro ayandi akaba amategeko abatumbereza kugira ico badakora, kugira ico baziririza n'ikindi bakora n'ikindi badakwiye gukora, Imana nayo irafise amajambo ibwira abantu kandi kayababwira atari ibintu atari ibiyago. Bari abantu bavugana bayaga babwirana inkuru.
sindabirondera ngo ndabirabe mugabo sindabona aho ijambo ry'Imana ariko rambwira ati maze Yesu Imana iraza ishika kwa naka canke Yesu ashika kwa naka bariko baratera inkuru gusa imvura yaguye wamuyimize gute mbona iminsi yose Imana iri avuga ibwira umuntu uko akwiye kubaho ibwira umuntu ivyo akwiye kubamo ibwira umuntu ivyo akwiye gukora mu gihe iki canke kiriya yagibwira abantu irabwira turabona Adamu turabona Kayini turabona Noa turabona Abrahamu gushika Imana ishitse ayigira ihanga ikabira n'Abisirayeli igenda ibabwira igihe cyose yagiye ivuga ibwira abantu yayafise ikibabwira bakwiye gukora kandi bakwiye kuzibuza canke bakwiye kuboneka bariko barakora ibikorwa abamama bararirimbye ngo benshi ntariko barakora ibikorwa vy'Imana himbaza yaririmbye ati Yesu araje mugabo mvuge ni kuza kwa Yesu no gukora ibikorwa nagira ngo uyu munsi ivyumviro n'icyumviro tubishire mu kibanza cyavyo hari icyumviro nifuza yuko dusubiza ku mwanya wacu nuko iyi Imana ivuga iyi Imana itubwira ni Imana rero mu byumviro byacu kubana n'Imana mu byumviro byacu gukora ibikorwa by'Imana mu byumviro byacu byo kwitegura ko Yesu aje Yesu aza ari wera Imana dusenga ni yera Imana dusaba ishoboye ni yera Imana dusenga twegera dusenga ni yera ico kintu tukigarukane tugishire mu mwanya ugiye gusoma rero mu ijambo ry'Imana mu cete cya mbere cya Petero mu gice cya mbere ni ijambo ry'Imana rikubwira riti ni mubabera ko nanje ndi wera kandi uwo umugambi w'Imana kuva muri Edeni mubabera kuba uwera nukugororoka Imana iragororotse kuba uwera nukutaboneka ko akahana gatoya uko niko Imana imeze kandi ko kubera imeze gutyo niba usenga ko gusenga no kwegera Imana muvugana bishaka ko uwera niburindire Yesu ko azoza gutora ishengero bishaka ko azosanga wera nta kindi dushatse twonasenga tugahereza nga Imana irera kandi ishaka ko wera 1.13 kandi ivyo ni non négociable ntacyo muvugana uvuti urabona Mana bigenze gutyo nico gituma Abisirayeli Imana muri uko kwera yavuze amajambo iyababwira ibabwira ivyo bakwiye gukora ugiye gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo maze irabagera ukugera nugushinga amajambo nugushinga ivyo umuntu akwiye gukora nukubwira umuntu ivyo akwiye gukora mugaye iri jambo kugera iyo ugegeranije mu rindi jambo niyo hava mu jambo ivyagezwe iyo tuvuze ivyagezwe rero ucu usanga ari ibintu bikomeye ivyagezwe si bindi bintu n'amajambo Imana yavuze dukwiye gukurikiza kandi atakindi arondera dukwiye gukora ivyo avuga atakindi arondera atari uko tuba abera ku Mana ari yera kandi kuko Imana ari yera 100% ijana ku ijana atanaga kwabo kava ko mukwera kwayo bishaka yuko ibi vyagezwe Imana yavuze uko Imana itugera tubikora ijana ku ijana amaro tukegereza tukaba
abari kumwe n'Imana turi abera. Ayo majambo menshi tumaze iminsi cyangwa ijambo rimwe tumaze iminsi dusangira n'abandi rivuga riti Imana wumvise ivuze ijambo mu bikore. Ni kuvuga Imana igeze ikintu. Imana igeze ikintu, kuvuga igeze ikagera ikavuga iti kinda kigeze gutya gikore uko nyene. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma haruhande y'ukuntu twiyumvira, haruhande y'ivyo tumaze kumva mu bihe byose dufise tugendana n'Imana, nshaka ko dusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5, igice cya 5 umurongo wa 10 wa 17. Umurongo umwe gusa. Haravuga ati ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Imana ishimwe cyane. Sinaje gukura, Yesu yaje gukura ibyagezwe. Ni ukuvuga amajambo y'ibyagezwe atubwira ati ikintu ugikore, ikurashobora kugikora mbwa ikintu ugikore. Yesu yaje kubikora. Ikintu ugikore n'amajambo tubona mu gitabo cyo kuvayo, kuva mu gice cya 19 uduga ugashika mu gice cya 24 uroza kanya wasoma. Abisirayeli Imana yaje kubakura muri Egiputa. Ibakuye muri Egiputa ibazanye ngo babane, ibazanye ngo babihanga ryayo, ibazanye yabwiye Mose ati bwira Farawo arekure abantu baze kumusenga abantu banje. Ntiyabwiye abanyegiputa ngo yabwiye abantu ihanga ryo ati barekure baze, kandi atabarekuye jewe nzo kuyizira ndabarekuze ndabakuye. Imana rero irabazanye ibakuye muri Egiputa, irabicaritse hakurya y'icya gitukura, irababwira ati mwabonye ivyo nabakoreye, rero nimumvire ivyo ndababwira, ndababera Imana nanje mubera abantu. Turabona yajya mu gice cya 19 Imana itanguye kubabwira ibyagezwe, itanguye kubagira amajambo. Reka ndabikomeza, itanguye kubaha amategeko, muzobaho gutya, iki muzogikora, kiya nimuzogikora. Imana irababwira amajambo yose. Bageze guheraheza Mose abyandika mu gitabo, ahamagara imisore, barondera amamasa n'ibindi bitungwa byari bikwiye, batanga ibimazi, amaraso araseseka, afata amaraso makeya ayamija ku gitabo, ayamija ku bantu, arababwira ati iyi ni isezerano ry'Imana namwe, kandi isezerano ry'amaraso. Imana ituma ku ikidodo cy'amaraso. Yesu ashimwe cyane. Abisirayeli baravuga ati ibyo tuzobikora, ibyo tubwiye tuzobikora, turavyemera. Babayaho iminsi iraheze, iyindi iraza, mugabo uko iminsi igenda bakaboneka yuko ibyo Imana yavuze biriko birabananira. Ngira byari bigumye,
muri byo harimo nk'ijambo rivuga ati ntugasambane. Mu bihugu byinshi amategeko menshi akomoka ku mategeko basomye muri Bibiliya. Bajya nariko ndibaza mugani yumvira ko atari byo, ari ubu nibaza ko mu itegeko dufise itegeko rivuga ati ntumusambane. Ibyo bigo biriho. Hari ibihugu bifise mu itegeko ry'igihugu ati ntugasambane. Namye nibaza igituma iryo tegeko bitari. Imana idufashe cyane. Ibyo Imana yageze ibyagezwe byahawe Mose ariko sezerano rya kera birabananira gushika ntitunda kwasoma mugabo birabananira gushikaho muri Samuel igitabo cya mbere cya Samuel igice 8 umuntu aza kuronga kanya ahasome igice 8. Abisirayeli baravuga bati Samuel iyi Mana tugendana nayo kuko kubico Imana yagendana nabo naho haba amakosa yagendana nabo naho haba ibiyonanira yagendana nabo ikagumbagarura nk'abana bayo. Birabananira gushika nabo bavuga ati Imana reka ndabivuge gutyo ngo siko wavuze tube turarushira uko Imana ari bandanya kuza kudutegeka. Bagasamwe ati duha umwami natwe tubere nk'abandi bantu. Samuel abibwira Imana iramubwira ati burya abantu banyanse siwe banse jewe siwe umushikiriza w'amajambo banse amajambo ngabatuma ko ndakuri babwire siwe banse ngo banse jewe Imana yanyu. Genda ugeze ku muko wa Mungu. Iyo mpwemu yo kunanirwa, iyo mpwemu yo kudakora ivyo Imana yavuze uko Imana ibitondeka yabigenye, byarashitse hari imbere gato ariko hari ibyageze umugabo Mose yarabizi ko yaravuganye n'Imana kenshi gushika naho bananiza Mose Imana imubwira igihe bari babuze amazi imerima ati kubita igitanda fatiye umunsi wo kubita igitandara maze amazi araza. Muga kubera ukuntu bamusatiriye Abisirayeli bakamwereka inzara y'amazi cyangwa uta y'amazi bafise arashavura igitandara agikubita kabiri. Imana yavuze kubita rimwe. Imana idufashe. Ugiye gusoma aya amajambo y'Imana tubwira ati kuba Mose atakurikije ivyo namubwiye kugira Abisirayeli baronka amazi imeriba. Ibwira Mose wowe n'Aroni muzoshikika nani. Imana idufashe cyane kugarariza kutumvira bafise inkurikizi na cyane kutumvira ngo uko Imana yabivuze bigeretse ari ijambo ry'Imana n'ukuri bawikwegera kaga. Mose ntiyashitse i Kanani. Himbaza Yesu araje siko no uko mwatubwiye mugabo haragwa hari abantu kumbura bibaza yuko bazodugana nabo ariko bazosigara none niba amajambo y'Imana batariko yakurikiza bari bazosigara. Imana dufashe cyane. Nagomba ugira ubwoba yuko ushobora gusigara nimba utari kurakora ivyo Imana ivuga, nimba utari kurakora ivyo Imana itutegeka itumenyesha ati ibi mu bikore gutya mu bikore kuriya musoma mu bikore kuriya. Yesu ashimye cyane. Imana nziza niyo yaturemye niyo izi ibidukwiye n'ibitubereye. Nizi kandi ikidukwiye n'ikitubereye nuko tubana nayo.
kandi kubana nawe nuko tubabera. Iyo niyo target y'Imana, niyo target y'Imana. Abisirayeli birabananiye, mugabo Imana ikunda umuntu. Reka dusome muri Luka 22. Luka 22, so umurongo umwe wa 20 turawumenyera nakunda kwasoma kenshi. Wavuga usanga nuza ku meza aza kuza kuba ari yasoma. Ngo dore ku murongo wa 19 aravuga ati yahabira umutsima awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe ikintu canje. N'igikombe akigenza cyo bahejeje kurya, arababwira ati iki gikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanje abaviri. Ugiye gusoma Baheburayo ariko arasigura iby'isezerano risha n'iby'isezerano rya kera. Harakubwira ukuntu isezerano rya kera ryananiwe, abantu bananiwe kuba abera. Kuko isezerano rya kera nta kindi cyavuga ibintu bitatu. Bijya byagezwe 10 ugakurikiza no munsi ayandi majambo, ugasubira ugakurikiza munsi n'inyuma ayandi majambo, ugashirako n'amajambo babwiwe Mose bagiye barashirako baronse bavuga mu Balewi. Uza gusanga intumbero yayo byari ibintu bitatu: kwari ukwere ku Imana no kugororoka. Ibi byagezwe mu bikore mu bikurikize mu babagororotse imbere y'Imana. Ibi byagezwe bibashikane kumenya ingene mutanga ibimazi mu kwegera Imana no gusenga Imana, ingene mutanga amashimwe, ingene mukora iminsi mikuru igenewe Imana. Ikigira gatatu, ingene mukwiye kubana hagati yanyu no kubana mu kibano. Muri amategeko yo kubana n'abandi niho tubona amategeko atwegereza kandi akatwigisha ingene dukwiye kugira ingeso nziza, ingene dukwiye kwifata mu isi, ingene dukwiye kwifata mu bandi. Uyu munsi Yesu turabonye ko igihe cyageze Imana ibonye yuko bananiye byabananiye irungika umwami Yesu. Turabona ahaye ageze igihe yicarana n'abigishwa biwe, aha bwaca ahambwa, umugoroba yagiye baramufata, mugabo ukeye niho yashikanye igihe ahambwa, abambwa hanyuma agapfa agahambwa. Ivyo bihe bishitse biratwereka rero ko Imana yashimye ikindi gihe kuzana irindi sezerano risha. Isezerano risha mugabo naryo nyene ryaje rifise ivyagezwe. Nuvuga ivyagezwe bidutera ubwoba, iryo jambo ridutera ubwoba. Nuvuga ryaje rifise amajambo Imana ivuga ati aya muyakore gutya, ibi ntimubikore. Muri ayo majambo mbere Yesu yaje ayakomeza, kuko nko mu isezerano rya kera ijambo rivuga gusambana rivuga ngo musambane gusa, ariko Yesu yaje ayikomeza avuga ati nico gituma iyo tugenda tumaze kumenya ibyo tugenda turaba hirya, uri umukobwa ntitukurabe kugira ngo ntihabe habonekamo kwifuza. Kuko Yesu arabikomeza avuga ati ukaraba umukobwa ukamwifuza byahise kabaye waje gusamba. Mugana abakobwa baravye umuhungu bakavuga ngo ni boga, yaje nabo bawayejeje. Igijambo nibwira abagabo gusa kaba kabaye. Yesu rero yaje abikomeza mu yandi majambo, naho habaye isezerano risha. Imana yazanye n'andi majambo dukwiye gukurikiza, dukwiye kwirinda. Abatwitangiye imbere uri kwa ubushakashatsi bagize, turabona ko ivyagezwe byari bifise amajambo n'ivyo bidutumbereza bishika 613. Mugabo ndiko ndasoma ndondera narashitse ahantu mbona bavuga bati ivyo twatoye mu isezerano rishaje bandika ngo ni 1050. Ni byinshi cyane. Mugabo Yesu yaraje, Yesu kuza kwiwe
imbere yo kuducungura naho navyo vyarimo yaje bijya vyagezwe amajana 613 bijya vyagezwe Imana yageye aza kubishitsa byose uko vyari biri nta nakamwe kamunaniye kuja mu gihe bavuga ngo yari 100% yabonetse mu kutagira icyaha yabonetse mu kutagira icyaha icyaha gito ibimazi Yesu yabaye ikimazi kimwe ijambo ry'Imana yavyemeza cegeranye ibimazi byose Imana yari ikeneye umuntu abe ngorotse ikigira gatatu ingeso nziza ukugira neza n'ibindi byose arabikwije kuko ahantu yaca abarwayi barakira iyo tugiye kuraba abarwayi turabasengera tukabahezagira tuhejeje tukabasezera tukagenda tukabasigana muga Yesu ntabwo yasigaye yasigamijeje Yesu we n'abashonje ababwira ati none dukuraye imikati abigisha uko bari ariho bashikana baracabwira Yesu bati babwire batahe mu ijuru ibintu bibuze nabi babwire batahe muga Yesu akabwira ati nta nadukeya mufise kandi ubasha umukozi w'Imana yavuze ubasha bwiwe nta hantu ugarukira murenga imbibe z'ibibazo imbibe z'ibitugora ubasha bwiwe burarenga izo mbibe uramutse nadukeya tuzanye mu bicarike akagira gutya agashima Imana agacaba uko abahaye bakura mu mukati haja mu wundi bakura mu ifi haja mu yindi ku buryo ababa bari ngaho Yesu yagendagira neza dukomere Kristo Yesu amwishe ivyo rero byose yabikoze kugira ngo abitwinjizemo tumwizeye tuvyinjiremo tuvyize tumwinjiyemo tukaba muri yo nakaba muri twebwe ivyo byose dushoboye kwishika ko tubishitse kandi Imana itubone nk'uko mubona kuko iyo tugiye imbere y'Imana Imana itubona turi muri Kristo Yesu ikwanza kubona Yesu nico gituma mu gusenga kwacu uzokumva kenshi abiyumvira gutyo bahera ku ijambo mu izina rya Yesu Mana yacu ndaje cyangwa atangwa ati Mana yacu ndaje mu izina rya Yesu nturenga umutaru utabwiye Imana kuje mu izina rya Yesu ugira kwemera nk'umugorotsi muwe ico Yesu yakitubaye ubu rero nimba Imana ivuga Satani nawe arafise abaza kugoreka amajambo kuko muri ibi Yesu yakoze nituza kwasoma hari amajambo atubwira ati ubu turi mu gihe cy'ubuntu turi mu gihe cy'ubuntu ntituri mu gihe cy'ibyagezwe ati ko turi mu gihe cy'ubuntu ibikorwa bibwirizwa n'ibyagezwe ntidukwiye kubikora nk'abakijijwe kuko ngo aravume ubwiriki gukora ibikorwa by'ibyagezwe kuko bidashobora kwishikana ukugororoka Imana idufashe cyane abigisha gutyo iyo bagarukiye hagati badasiguye bose uza wisanga bariko barakubwira bati nimukora ibikorwa by'ibyagezwe kuvuga bijya byagezwe by'isezerano rya kera kanatsinda haje isezerano rishasha bijya ntibikikenewe gukorwa kuko Yesu yarabikuye Mbanyefeso navuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije atagikorwa na kimwe murinze gukora bisigara ati nta bikorwa bikeneye gukorwa kugira ngo dusubire kubana n'Imana kundi Yesu yarabihejeje Imana idufashe cyane bigeretse kuri iri jambo reka turisome twarikoreye ko cyane mu gihe twari ko gusenga reka turisome umukozi w'Imana aracengaha avuga ati tumenye gutahura amajambo yo muri Bibiliya amajambo agoye gutahura Yohana 19
ku murongo wa 30. Aravuga ati Yesu amaze kuyihabwa sipungu inkarisha, aravuga ati birarangiye. Araza agendamika umutwe umutima uraci. Aravuga ati birarangiye. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Birarangiye. Irindi jambo riza kuyobya abantu iyo bagarukiye ngaho gusa. Kuko ntibamenya ko kurangira Yesu yarangije bijya nyene byadusaba ukugoroka. Bijya nyene byadusaba ukwera bijya byageze byose yarabirangije nta kimwe cyasigaye. Muga mu gutegura abazomukurikira, mu gutegura abazobana nawe, mu gutegura abazobana nawe. Dusubire ngaha muri Matayo 5 17. Dusubiye kuri amajambo n'amajambo Yesu yateguye abantu abigishwa bari kumwe nabo. Ibyo bishitse avuze ku musarati birarangiye, nibazo bagiye ngo arangije byose, ngo arangije ibyageze gusubira gukora. Kuko hari ruhande yuko ibyagezwe byadushikana kukugororoka bikaba byaratunaniye, mugabo byaduha kugira ingeso nziza, byaduha kugira inyifato nziza. Yesu ashimwe. Yesu yo kumusaba nashobora guheza ibiduha ingeso nziza abikureho. Oya sivyo, aya majambo si yo ngo turi mu buntu. Ijambo rivuga mu byagezwe ntugasambane, ngo Yesu yarikuye amero sambane ya. Ngo ntiwibe hanyuma wibe ngo Yesu yabirangije. Ibyo binarangije. Nico gituma mkuvuga aya majambo Yesu kuri umurongo wa 17 haruguru gatoya ku murongo wa 13 gushika kuri 16 tubashobe duce turangiza abayimvye bazi. Kwa majambo ni menshi maremare sinshobora kuyagira. Avuga ati muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe ubukiryosha n'iki ntacyo uba ukimaze atari gutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri umuco w'isi igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Agakiza kanyu ntimushobora kugahisha. Kuba mwacungwe na Kristo Yesu mushobora kubihisha, ntimunakwiye kubihisha kuko barafise igikorwa. Tudukwiye kuvuga ngo byararangiye dukora ibyo twigombeye, kandi ibyo dukora ari itara rimurikira abantu. 15 ntabondomeka itara ngo bagyubike ku gisimbo, ariko barishira ku gitereko cyayo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. 16 abe ari ku muco wanyu, abariko ingeso zanyu ziboneka nk'umuco ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so mwijuru bakijijwe. Nari nagombye kwita iri jambo umutwe w'ijambo twasangiye aho handitse Yesu ntiyaje gukuraho ibyagezwe. Nari nagombye kugita ivyo dukora biravuga ubutumwa, biravuga ubutumwa. Ivyo dukora biravuga, kandi ibyiza dukora Imana ivuga, cyangwa ibyo Imana ivuga ngo nidukore kuko ari bibi Yesu ntiyaje kubikuraho, ahubwo yaje kubishitsa abikora kugira natwe tumizeye dushobore kubibamo. Aho byo tunanira Yesu adusunike abidushoboze. Ujambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa nande na Kristo Yesu. Aho amajambo kuko twabonye ko twumvise ko bishobora gushika 1050 abavyegeranije bavuze ni byinshi, ariko vyose mwe muyarabizi. Nta kindi akora, twese turamufise. Nutarakizwa mwe muyari mu mutima wiwe amurondera adodora
iyo ageze gukora ikintu ahamubwira ati ikintu ukikora, aramuhanura. Ndarangije ubuzima bwawe uriko ivyo ukora biriko biravuga ubutumwa gute, wumvira gute Imana kugira ngo ivyo ukora bibwire abandi ko uri umukizwa, uri umukristo. Ugasanga aho hariho hatoya, ndakubwira ni mbere ntushobora kuhabura kuko ijambo ry'Imana rivuga ati Yesu wenyine yabishoboye, niwe yabishoboye 100%, naho uravye ntushobora kuhabura. Nico gituma navuga ati duhaguruke twese twisengere. Duhaguruke dusenge Imana. Umwe gusa yokumva ati umwami Yesu sindamwakira, ntazanye mu tumusenge. Umwe gusa, babiri batatu bari bavuga ati Kristo Yesu sindamwakira, ubu yabishoboye babishoboze, ubu azi hano tumusenge ko yakira umwami Yesu. Mugabo twese nawe ndiko ndagiriza, twese umuti uradufata kuko Yesu niwe ashitsa ivyagezwe, yashikije ivyagezwe 100%. Naho turi muri Kristo Yesu yashika tugakwepa, ugasanga turiko turakora ivyo twigombeye uko tuvyumviye atari ko Imana ivyumviye, ugasanga haraho bitunaniye. Mugabo hari naho duhimbaza Imana tuti Imana yadushoboje. Aho rero nshaka ko dusaba Imana idushoboze koko kugira ngo ko target y'Imana Imana irondera nuko tuba abera, nuko tuba abagororotsi, tukababa muri Kristo Yesu tutarakora ibikorwa. Muga tumaze kuba abera n'abagororotsi tugakora ibikorwa by'abagororotsi bikaboneka hanze mu isi, kuko yavuze ati muri nyegu yanje. Kuba bera nikubana mu isi, Imana ikakugira uwera inyegu, umuntu agororotsi abisi babona bakavuga ati nakaragororotsi. Ndabonye Imana kubera abo mutamara gukora nashikana tusenge. Uririmbe nawe akaza kandi Imana ibahezagire, yezagire ijambo ryayo. Umubiri uguhenda, uguhenda utemba mwano muvoyo yujiyo tagaruka reka turagushimiye Mana, ubugira neza bukira bugaca. Tugushimiye ijambo ryawe kwivyananiye basogokuruza by'ivyagezwe ari we waje kubishitsa, kandi ukubishitsa kwawe kwari ukugira ngo abari barananiwe bashobore kubikora, bashobore kuba abavyumvira bashobojwe na mpwemu yera. Turagushimira ko inzira yatobotse ari we wayuguruye kugira ngo ushaka wese yinjire. Turagushimira ko duhabwa kugororoka kuvuye mu gikorwa wakoze. Mana, turagushimira ko ari we washikije byose
kandi ukwizera ibitoshobokera abantu, ibitoshobokera akamere k'abantu akabashobora kubishobozwa na wewe Kristo. Turagushimira. Hezagira ishengero ryawe ryumvise aya majambo yo kumva no gukora. Mana, basogokuruza barakugararije banga ibyo babwiye, kandi ukurunganwe rwagiye rukurikira byarabangiye. Watoboye iyindi nzira kugira ngo umwe gusa yashoboye kumvira ibyagezwe agashobora no kubishitsa, kugira ngo umwizeye wese atazopfa rubeka bw'ubugingo budashira. Turagushimiye rero Mana ko dufise iyo nsinzi kubwiwe. Turagushimiye ko tugenda n'ukwera ku bwa Kristo. Turagushimira ko ubonye ko amaraso atarubanza ruzomutsinda. Mana y'agakiza kacu, umuririmbyi yaririmbye ngo mwisi nta ugororoka uretse abogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Turagushimira ku bwayo. None rero ijambo ryawe turaryakiriye, ishengero ryawe riraryakiriye, turarisengeye ngo urivomerere. Uri muntu wese yari hano yumva ico duhamagariwe, ko ari ngombwa ngo tugende nk'abera, ko twizeye wewe Kristo washoboye ibyagezwe kukugendana bisigura ngo natwe dushobora gutsinda, bishobora ko twerekana umuco hagati y'umwijima uganjije inosi. Hezagira ishengero ryawe kugira ngo tugende rutyo. Turasengeye n'ababene data bapfukamye imbere yabo. Mana, gira imbabazi. Impamvu yatumye bahaguruka, ijwi ryo mu mutima ryabahagurukije, reka mu izina rya Yesu batsindanishirizwe. Amaraso yawe abose, umubabaro bagize canke mbere umwiheburo ubahagurukane ubahaye umunezero. Turagushimiye Mana kumvise ugusenga kwacu. Si ibyo gusa, hagati yacu twaje hano, yamara ibidukubeba n'ibidukubakuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntibibura. Bishoboke ko mu ishengero hari abantu bahaje bababaye kandi bamaze iminsi bafise ibibagoye mu buryo bw'umubiri. Mu izina rya Yesu Kristo duhagaritse ibitakuvako byose, kuko mu mishishagu yawe niho abantu bakirizwa ubumuga bwose, niho bakirizwa ingwara, niho bakirizwa ubumuga bw'ubwoko bwose. Mu izina rya Yesu turatabaje ngo ijuru ritabara umuntu wese yaje muri kino kibanza atamerewe neza. Tuvumye ibyikurikiza abagororotsi byitwa ingwara. Turavumye ububasha bw'umwijima butera abana b'Imana kugenda barakonyera. Mana, turatabaje ijuru ngo umuntu wese yaje kugushengerera ave hano yumva afise akanyamuneza kandi n'amagara yiwe atotahajwe n'amaraso ya Kristo. Izina ryawe ryubahwe kumvise ugusenga kwacu kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.